Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ndi mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye canke bivanye naho urabira ikiganiro ndakubitse kuri micro uri kumwe na Ange Irankunda inyuma ya kamera ni wa mutipe wacu nyene atovye ameze neza yagufashe isanamu utidoga tudere nko mubibona turi ahantu kuri airport waje gutegera umuvandimwe wacu umuvukanye wacu umushiki wacu bamwe ngaha anye mukunda cyane kandi mwiteze byinshi bivuye mu mahanga yagiye mu mahanga gutsuma ubwenge ariko today aradushikira nawe suwundi no mukunzi wanyu ukunda cyane umukobwa dusangiye umwuga umuyutubeze wo mu Burundi akongera kandi akaba ari umunyarwanda ni Decote ariwe Christabella La Lionne twaje kumutegera rero avuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bega tuzaniye ibiki mudutega amatwi rero kugira ngo mutize n'amaso kugira ngo mumenye yabazaniye iki aje gukora iki aje kugumya no Burundi canke bimeze gute bakunzi ba Mijo Talent TV bakunzi ba Christabella La Lionne bigira indavyi mwamubonye rero umukobwa wayo sava meze neza fresh naona fresher zote da na mu fresher unaanza hakuna ma fresh cameraman Zuma wawe mukobwa bashari abantu ba oye wawe ngo canda waka bon nzohora ndabikora kugira mbegwe niba wisize cyangwa wagiye jewe yo ku bantu bazi Krista ibyo si impano yiwe sasa umeze neza wari udukumbuye canke nenda bakumbuye cyane man cyane rero hamwe umuntu nahora ndyama nkumva man nzogenda ryari nzoja muhira ryari hari igihe ubura ahantu ugaca hari ibintu bimwe umuntu abakumbuye umaze igihe ugati nzoshika ryari nk'ubu ndazi direct ni mubwiza mubwiza gukora iyi kura wari kura kwa nani kujya mbere arabora amwe bateka neza afisinda akunda gufungura sana rero afise ukuboko kungana uko unye wafungura bakura bakure siyo fresh canke nta vyari birahari yo ndabi ivyo kurya birahari gusa ntibikuryohera nk'ivyahari ivyandyohera nyene ngaha muhiri wacu uko wahasize niko wahasanze canke witeze ibiki ngaha anye icambere kwanza abakunzi ba Mijo Talent TV mukore subscribe kuri BCTV show kugira muze murara biganiro ndaje kugira entertainment iryohe cyane ugwaruka canke abajene bamwe bagifise impano iri hasi dukene ko Uburundi bweje hari abana bafise talent zitaboneka badashaka kuzishikana kure mugajewe BCTV show ndinga kugira nzamure talent z'abana b'abarundi bari ngaha anye bashoboye ariko badafise abantu babigira so rero mukore subscribe kuri BCTV show hashe atokombere Chris reka ndakubaze waragiye wavuze yuko ugiye kuramutsa umuryango canke kuramutsa abavandimwe bawe ariko biradutangaza cyane urashitseyo uciye ugurura TV yawe vyari mu migambi canke vyakuje muri hari oya arumva iyo uri kurakora ahantu hari igihe ukora ukavuga ati why not ntashobora gukora ibyo wanje ko umuntu ari umwe canke ubwenge umuntu akoresha bari bumwe mugiye aho narindi kontra iheze canke dutandukanye kwiki nashobora gukora ibintu byo wanje camfata nari ngiye kuramukanya nyuma nca ndiyumvira reka ntangure singume nicaye mugabo ubuzima bwahariya buragoye byaza birangora rimwe na rimwe mugabo ndazi bizogenda neza turi kumwe turashoboye nta mpamvu ikintu ko turi hamwe birakunda kandi turashoboye haravuze amajambo menshi ngo Krista rindira ngo Krista ntazogaruka ayo majambo je niyo numvise ngo Krista ntazogaruka ngo yagiye gukorera hariya ndigagaruka kandi ngari muhira gute no garuka nindambuze kugaruka muhiri wacu uje gukorera ngaha canke uje kuramukanya ko mucu subira une fille burundaise ndemere gukorera ngaha mu gihe
ndi nga nashaka kuhakorera kimwe nuko ngiye no muri Kenya canke na hehe no hakora rega umunwa basha umunwa uzodutungana ubuzima bwa hariya ugereranije n'ubwino ku buzima twa tubayemo bw'akazi kacu dukora ego mu mugabo w'itangazamakuru itandukaniro rihari nirihe kubera yuko warahakoreye hari byinshi dusumba hari byinshi wahabonye kumbure warabona abandi bakora akavuga ati kumbure biroroshe nkuko natwe bitworohera hariya bimeze gute ugereranije no ngaho ikintu ca mbere banza kuvuga biragoye ntazogira umuntu akubesha ngo gura cano yawe ata support nimwe ufise biragoye urashaka utekano reke hama itandukano riri hariya je nibaza ko nukubera mu Rwanda ikintu baturusha barazi gukoresha social media barazi gukoresha imbuga ngurukana bumenyi canke imbuga nkoranyambaga barabizi kuzikoresha cyane kimwe mu bintu waba turusha nta kindi gukunda ibyo wacu hari igihe ubona nk'ikiganiro amwe mu macano yanda ariko arakora ugasanga abarundi benshi barabyica kiganiro mu ugasanga iwacu ntabyo baraba sinzi ko iwacu tubikora nabi canke sinzi atari gukunda iby'iwacu usanga kenshi abarundi aribo baraba ibiganiro byahariye rero novuga ko ico kintu je nabonye baturusha no kumenya gukoresha izo mbuga nkoranyambaga imbuga nkoranyambaga za hani wacu Chris hari ibintu twe dutinya gukora ngaha mu Burundi mu Rwanda babikora kubera ko baravyemerewe twebwe turi limite hari ibintu tudashobora gukorera ngaha kuri TV zacu ego hari ibintu twirimita uvuga uti kumbura ibinye babibonye barashobora kudufata kwakwa ariko mu Rwanda hari ibintu bimwe twebwe tudashoboye gukora ariko bo bavyemerewe barafitiye uruhusha bafite liberté totale novuga ariko hariya byadutangaje cyane twari tuzi ati bya bindi twifunga gukora ngaha Kristo agiye kubikorera hariya anje reka kungora ubwenge dukore urumva utange message mu biganiro uri kurakora dufise mu Rwanda bafise nyine ibintu bya creativity ashobora gukrea nk'ikintu akagikubita ngaho kandi baragikunda rero ndibaza ko ntitworabira kuri bo ibyo bakora ahubwo turwane n'ibyo wacu industry yiwacu iduge ishike kure kugira ngo nabo regazogera igihe baje bavuga ati industry y'u Burundi igeze kure kubera twebwe rega kenshi nitwe tubyica Angela ashaka kufisa mu star wawe wemera ukabutoha interview undi muntu uri kiri hasi mugaje kuri BCTV show hasi gushika hejuru ebana impano ahubwo munyandike ndashaka nimero zanyu ngaho abantu bavyakiriye gute kubona watanguye ibintu vyiwawe Jean uko wari uvyiteze niko wabisanze hari abantu bavyakiriye neza hari abavyakiriye nabi wewe kubgawe uvuga ko navyakiriye neza breva sister arateye imbere hari abantu bavyakiriye neza hari n'abavyakira nabi ariko akaba tobikwereka gusa je Imana yampaye kuraba umuntu w'indyajya nkaca ndamumenya abo onye ni kwa huje cyashishamo umurongo gusa bavuga ngo indyajya imwe n'indyamirizi unyandiki ukambwira ibintu meze neza hari benshi batangura bikabagora mugaje ndashimira audience canke ndashimira abantu bamfashije ndashimira abantu benshi bamfashije kugira cano ibe yamara amezi maze 2 mois ndiko ndakora ariko ndamaze kwezi kumwe ukundi kwezi naciye mpagarika ariko narabona ko donc nimba utanguye neza biraboneka nukuri ndashimira abantu mwese mwanshigikiye ndashimira yaba nga mu Burundi ndabizi ariyo bamwe banshigikira ndashimira Landry Promoter mana we ndashimira Landry Promoter umutanani rwa muganga tute ibintu byose ndamushimira kuko niwe munyamakuru ukorera kuri TV online wabashije kumfasha akampamagara akambaza ati bimeze gute kora uku urumva nk'umuntu watanguye mbere ndashimira cyane MC Amipro kuri Buja FM nawe yaragerageje uko ashoboye ndashimira cyane RC Greta wo kuri Ingoma 257 nawe ahonye amazina y'indiko ndibuka n'abantu bampamagaye akambwira ati Dinye Delicia ndamushimira ni benshi mu itangazamakuru ngaha anye bafashije bon hari nabo mu Rwanda Kassie Pizo kuri Max TV asebusi Kassie gusara ndashimira na Alain Kazungu benshi baramuzi mu muturanyi ni yaramfashije cyane ntibyari byoroshye gutangura cyane hama nguzubona benshi barabibonye barambwira ngo waguze views ku kiganiro cya Nyakisono Mana yarandemera avuga ati reka nkwihere so urumva nibaza ko rero ibintu byose bimeze neza nidushira hamwe bizogenda neza twese tugakora bigenda neza reka ndakubaza niki kintu warukumbuye hano iwacu kurya nari nkumbuye kurya s'il te plaît note bien nari nkumbuye kamera sheri wiwe hari warukumbuye kurya umuntu warukumbuye na umuntu nari nkumbuye best friend wanje
by the way nibagiye gushimira umukobwa umwe witwa No Stress benshi bamuzi ku izina rya No Stress ari muri mu bihugu by'abarabu ndamushimira ndakubaha wumve ko nkubashe kandi vraiment sinzi ukuntu nabikubwira wumve ko nkubashe tu ndagukunda urabizi ntaje mfise ngo ubonye ariko ndabizi ko imbere ni heza bizogenda neza nari nkumbuye nawe nari ndakumbuye je ntavyo mbona kuramukije reka ndagushimiye cyane Krista nikiye kintu koko muravugana nikiye kintu utuzanye umuntu yamuze muravuga uvuze ngo uriya mukameraman ni mwiza vraiment kameraman wa Midge Talent TV ni mwiza vraiment ni nka Jux yo muri Bujahid riri wa mwanya tubwire nikiye kintu utuzaniye iki ariko wanzaniye iki wanzaniye iki mbazaniye iki ngira nakimwazanye uri kurambaza ngo nzaniye iki nakuzaniye iki gukora cyane tugashira hamwe ibikorwa donc impano z'abana bakiri hasi zikaduga nta bindi ndagukunda na jewe merci beaucoup muje kuri BCTV show ego subscribe umva ndemera abana ndemera hama twimanukire ikiganiro naho ubutaha party 2 arakunda party 2 yagiye atakavuze